Turabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure, cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abadukurikira muherereye mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, cane cane abari muri Canada, abadukurikira kandi namwe muherereye ngaho muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, namwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya ijya nino mu bihugu bigiye bitandukanye, cane cane abari mu Budagi, Ubufaransa, Ubwongereza, Ububirigi, abari mu Buholandi, namwe mudukurikira muherereye ngaho ku mugabane wa Oceania mu gihugu ca Australia mu mazinga agiye atandukanye, abari ngaho ku mugabane wa Aziya namwe ntitwobibagira, abari cane cane muri Oman, Qatar, Arabia Saudite, mu Bushinwa, namwe mwese muherereye mu Buyapani, abadukurikira kandi muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, intara, amakomine, amazoni, imitumbi, bucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, mwese aho mudukurikirira turabahaye yambu mwese. Uyu ni wa mwanya tubageza ko amakuru abagenda avugwa ijya nino kw'isi, ariko cane cane tukibanda ku makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'amakuru abagenda avugwa ijya nino mu bihugu vy'ibiyaga binini. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uca ujya ngaha iburyo ufyone no kako kano kameze nk'agakengeri, hama uzaje urabasha kuronka notification y'inkuru yacu mu bambere uko tuzoja turaheza kuzitunganya. Amakuru rero azindukiye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ni amakuru yibanda cane cane ku mutekano ndetse na politiki, tukaza kubabwira ibiriko biragenda bivugwa mu mutekano, aho umutekano ubandanya ugahungabanywa n'abagwanyi ba Red Tabara ndetse n'aba FNL n'abandi bahurikiye mu mihari n'imitwe yitwaza ibigwanisho bicira umuriro, aho umujenerali akomeye cane nawe yeguye inkoho akavuga ko agiye kugwanya abahohotera kiremwa muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, aho atabandi rero ni leta ya CNDD FDD bipfuza gutembagaza. Naho muri politike kandi umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusangi n'umutekano, uyu ni Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika, akaba hejeje kubogoza no gukura mu mabanga umusitanteri wa komine Nyabihanga. Kuri ubu ngubu uwo musitanteri akaba yagirizwa iki? Ivyagirije vyose yagirizwa navyo tukaza kubibashikiriza, nicatumye umushikiranganji Ndirakobuca ayafata ingingo yo kumuvana mu mabanga yo kuba musitanteri wa komine Nyabihanga. Ntuze uje kure rero, mu kanya aya makuru yose tukaza tuyakuramburira ido nido. Vya musitanteri rero wa komine Nyabihanga kuri ubu akaba ahejeje gukugwa mu mabanga nk'uko tubisoma muri iryo tangazo riri ryasohowe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati, ngo kubera inyifato yiwe itabereye uburongozi kandi ifise ingaruka mbi ku butunzi bw'iyo komine, uko biri mu rwandiko rw'umushikiranganji rumukura uyo Adrien Ntuzwenayo, musitanteri wa komine Nyabihanga. Mu yandi makuru nkuko nari nabikubwiye mu ntango zano makuru, impembo ku bakoreshwa amabi n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ivyaraye bishikiye Edgar yahora ajejwe kuniga abantu mu iperereza ry'u Burundi, bimaze gushikira abandi benshi cane bemeye gukorera ngo ubutegetsi bwa CNDD FDD mu bikorwa vyo kwica canke kwicisha abarundi bene wabo. Uko twabibamenyesheje rero, reka tubibutse ko bamwe mu baronse bene ubwo bushimwe butangwa n'iyo ntwaro kuba yihebeye. Muri Rusama mu mwaka w'2013 intwazangabo mu iperereza Major Jean Bosco Nsabimana batazira Maregosi yaguye i Nairobi muri Kenya, atanumwe amunezwe inyuma y'amezi 4 gusa akoreshejwe mu guturira isoko nkuru ya Bujumbura. Yagiye atanze intahe ko yoba yahawe ishano mu gihe yariko asangira n'abajenerali babiri mu kirabo iwabo w'abantu Cumuhisi Adolphe Nshimbirimana. Kuwa 30 Nyakanga mwaka w'2015 umukozi w'iperereza famili Ngendakuriyo yararashwe mu kinama ukwezi kumwe gusa akoreshejwe mu kurasa Petero Karaveri Mbonima umukuru
wa Aprodehashi. Iminsi mike imbere yo kwicwa, uyo famiri akaba yari yarungikiwe ubutumwa yari yarungikiye ubutumwa Mutama Mbonimpa aho yari ku musego i Buruseli mu Bubiligi, amutabaza ko yamufasha guhunga kubera yabona ko agira yicwe n'iperereza ngo ntazavuge abamutumye kurasa Mbonimpa. Famiri akaba yari yabonetse mu kurasa abari mu myiyerekano mu mwaka w'ibihumbi 2015 no mw'iyicwa ry'umusirikare Koporari Ephraim Hatungimana yishwe azira ko yariko akingira abari mu myiyerekano. Kuwa 11 Myandagaro mu mwaka w'ibihumbi 2016 Abeli Ahishakiye yaranyurujwe mu Kamenge inyuma y'iminsi 10 yakoreshejwe mw'inyuruzwa ry'ubumenyeshamakuru wa Iwacu Yohani Bigirimana. Ivyago vya Abeli vyaje amaze kumenyekana ko ari we yahamagaye Jean Bigirimana ngo bahurire i Bugarama, maze aca afatwa n'iperereza. Abeli nawe yahavuye ahamagagwa n'uwo bari bakoranye amabi menshi yitwa Olivier Nibitanga, yahoze atwara iperereza i Muramvya, ubu ni Buramatari mu Rutana. Yamusavye ko bahurira i Bujumbura. Abeli agenda n'ubwoba bwinshi. Uko yavyicuze niko vyagenze. Imyaka igiye kuba 6 atagakuru kiwe. Imbere yaho Abeli yari yakoreshejwe mu gufata abatari bake batavuga rumwe na CNDD-FDD, yongera arungikwa i Mahama mu Rwanda gusuma urusaku nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Inyuma ya 2016 haravugwa umukozi w'iperereza yari akomeye cyane yitwa Nduwayezu, yiciwe n'iperereza ry'u Burundi muri Kongo kugira ngo ntaze amene amabanga yarazi. Nduwayezu niwe rero yari yarongoye ibikorwa vyo kwigisha ivya gisirikare Imbonerakure mu Kibira Ondesi, aho yari nk'icegera ca Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Mu nyuma cane muri 2015 na 2016 Nduwayezu yakoreshejwe mw'inyuruzwa ry'abantu benshi cyane mu gihugu cose. Impembo yiwe ntiyatevye gushika kwicwa nabi cyane n'abo yakoreye. Uwomenya amazina yose ya Nduwayezu akagira n'agafoto kiwe, uwomenya neza uko yishwe nawe akaba yotanga amakuru. Kuwa 22 Ndamukiza mu mwaka w'ibihumbi 2017 witwa Ramberi Bitangimana yaragandaguwe anizwe n'abakozi b'iperereza bamufatiye mu ihoteli Ingozi inyuma y'iminsi 2 gusa akoreshejwe binyuruzwa rya Honorable Oscar Ntasano. Ramberi Bitangimana akaba yigize umurundi ari mu buruhuko, yavuga ko aba muri Canada abesha Ntasano ko ashaka kumugurira itongo yari afise kwitanganyika. Yamuzindukanye igitondo ca kare kuwa 20 Ndamukiza mwaka w'ibihumbi 2017 ngo aje kumwereka rya tongo. Guhera ico gihe Ntasano ntarasubira kuboneka. Ramberi Bitangimana yari umukozi w'iperereza ryo ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza, yari yararungitswe mu bihugu vyinshi mu karere kandi henshi. Yarihaye ibara mu kwicisha abarundi bahunze, akoranye n'abapolisi b'ivyo bihugu yaha amahera. Ramberi yahumiwe nuko yamenyekanye ko ari we yahamagaye Ntasano, gutyo abahora bamukoresha baramuhinduka, bamwica nabi cyane n'ikiziga baranka kugiha umuryango. Kuwa 25 Rusama mwaka w'ibihumbi 2017 Imbonerakure Aime Aloyizi Manirakiza batazira Musaga na Edi Uwimana zanyurujwe na Brigadier Jonas Ndabirinde yakora mu iperereza ryo ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza. Musaga na Edi bari barakoze amarorerwa mu kwicisha bahoze mu myiyerekano ku Musaga, nabo bishwe bagirizwa ko boba barateye grenade izindi Mbonerakure 3 zo ku Musaga bari basharikanye cane mu vy'ubukozi mu vy'ubukokayi ku Musaga. Ni mu mafaranga bakura mu rudandaza rw'ibitoro vya magendo n'ubundi bubisha bari basangiye.
kuwa 25/0 umwaka 2018 Jean Pierre Kubwimana yaranyurujwe n'intwazangabo mu iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu inyuma y'iminsi 3 gusa.